Nkishika kuri entrée ya prison centrale umwe wese akura impuzu winjira uri gusa. Impuzu zawe zifata mu ntoki ibirato byose. Ukinjira uri gusa. Gusa ko gasho nta nana box. Byose urakura kandi uburi kumwe n'abahindi, abashinwa, ababangladesh. Abapeti benshi turabona amafoto abantu ba posting bari hari. Ushobora kuva ino waguze impuzu nziza agera ari ugaposting uri kuki impande ya BMW y'umuntu canke hama cyati wa mupeti yarateye imbere kumbe ni foto yego tuvuga ati reka nanje ngende kuko uri hari ari gatakubwira ubuzima bwiwe bakaraswa cyane bikomeye tuha tunabona no ku marezo social bega we nibaza ko bazapfa bakurasa ico kibazo carigeze gushika nakubwiye mu rugendo nkijayo biko atwe kuturasa super stimulante bitizane nziza cyane nta hano wisanga atari muri Susanibu ufise ikibazo cy'itakara canke impararanga na gimonano mpuzabitsina ukaba ufise ubugumba canke warativye kuvyara ukaba ufise umuhekenyeri yo kumatisme ukuvirirana kwa maraso kurenze ibiro by'umurengera ukudatera imbere bikuye kw'igitsina gabo ububare bw'umubiri canke uburu hataco bivuyeko ukudadara kw'imitsi canke yarazivye hamwe no kwama wijiriwe ivyo byose Susanibu bitoreye umuti tizane super stimulante yaje kubinyisha ivyo bibazo byose twakubariye uba wifuza ico tugufasha dukorera mu gisagara ca Bujumbura muri rohero ya mbere avenue Pierre Ngenda Ndumwe nimero 22 wowe uri kuri utashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 majana 936 majana 747. Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. It's another day, another chance, another blessing, another beautiful day. Kubana namwe. Nikodimi Mr. Braka the first king from Into the Partyland, aka Metre Prevara kuri Mike nko bisanzwe. Yes nko bisanzwe twabazaniye mu invité w'umusore nyamba tubatsa arabitubwira, okay? Yes to afite témoignage agomba kutuyagira. Donc twamazanye kira tubiyage kumbore by the way ku bantu benshi ibintu batari bazi mutwe wa Simbizi wasema vumba nko bisanzwe. Abantu benshi bamubuze reka tumuhe ikaze tunamuramutse bien sûr acha twidondora karibu sana okay ku mazina yanje nitwa Julien Nduwimana ya mu bisanzwe akaba bantazira la pluie okay chembo noberewe sana ufisa n'amafaranga man oya nayo nyene umuntu arose dukenya agerageza Ewa natwe turameze good iti for the first time tumwerekeye kuri micro za Kamo TV afise vyinshi yo tuyagira kabisa umuci nkuko ndavyumva no mu diaspora okay yeah ubuzima bw'u diaspora imeze gute mu bisanzwe n'ubuzima butaba bworoshe mugabo bivanye naho ugiye ego ya mugabo uvuye mu Burundi ukagenda mu kindi gihugu cyo muri Afrika niyerera ubukoze kubwanje kandi tuba tuzi ko tugiye kuganya amafaranga ni kuganya amafaranga mugabo biravana n'ahantu ubugiye kubera ko bwa mbere bwo ugenda hensha ataviza ufise je navuye ngange nda South Africa mugabo South Africa yani Amerika muri Afrika mugabo kujayo visa biragoye uyirondeye kugira rero ushikeyo bisaba ingorane nyinshi uhura nazo mu nzira kuko je navuye ngaha mu Burundi 2020 ngenda mpamagawe n'umugenzi wanje kuko nayimejeje amashuri mvuga ubu ndagiye nanje kwa numva kuva hanze ugezeyo ni kuronka amahera ndagenda hari muri covid deja ninjira Tanzania ndabandanya shika Zambia muri famille kuva Zambia rero chando nk'ababire bandanya banjana kubera ko atavyangombwa nari ifise byemererwa kubandanya bace bankwepesha mwibarabara bancisha mu kibira ikibira ugendamo amasaha ashikane n'amaguru n'ishakoshi tumaze kugenda muri ico kibira dushika saa 11 aca banshira mu ishamba bavuga ati rindira ico iryo shamba rimwe baroberi abagizi banabi turicara mu iryo shamba ageze saa 11 bacora tujabukana mwa burya bwato burya baganiramo ibitoki mu citoki ca Rugombo babuja kana mu kiyaga mu ruzi mu ruzi rusumba rusizi
turajabuka urwo ruzi hamaze kugera Sizeri baca banjana ku muhana w'umuntu banyuriza imodoka mu ijoro baca bambwira ati genda uzohura n'undi muntu aca abandanya kujana. Ego uwo muntu wari umuzi cyangwa no ntabwo twari tuzinanye bampa nimero ya telefone bazimpereye Zambia uwaranjana anjabukana shika Zimbabwe shitse Zimbabwe bampira indi nimero y'undi muntu aza kunyakira ngeze Harare. Ego ico rero nabonye ngeze Harare nurutse bisi mw'iryo joro nakiriwe n'abasumane bo bace bamfata iryo joro bagwaye karibu baranjana bamaze kunjana bandazi wabo abatipe bakora kino urusimbi baye baranywa n'iganja ibintu mwene ivyo buke mu gitondo baca baza kungombora kuri $50 kubera bari $50 cyo gihe kuharara ijoro rimwe kubera ko uwo muntu baramutelefone mu iryo joro baca basanga barazinanye uwo muntu antora iyo bitagenda uko bari no kunyuruza buke mu gitondo rero wa mugabo acaza kudutora adutwarana n'undi mu mama baca dushisha mu ruzi rurimwo ingona urwo ruzi ujabuka ubona ingona pembeni kandi ubwo bwato ukoresha mu kujabuka n'ubwato bapompesha ipepu bw'ipepu burya bwishashi barapomba bakabajabura mushika hakurya ipepu zaheze ni kuvuga mutevye muca mupfa mugwayo zihereye hagati babanje bajabukana umutamu umwe n'amashakoshi bwa kabiri acaza gutora je n'uwo mukobwa twashitse hakurya ipepu zica zirahera mugabo twamaze gushika ku nkombe ya South Africa. Amen. Rero bimaze kumera uko ari imodoka ya leta yaciza kudutora itwinziza South Africa. Ba rero ndinjiye imodoka ya leta yari imodoka imeze nk'izi z'abakomiseri ngaha ego ikiratujana ingejeje ku mupaka imegejeje kuri station banywera k'igitoro niho rero bambwira ati amafaranga yawe rero yaheze ubu rero telefona famille yawe guhereza amafaranga utarashikayo ntarashikayo aho warugeze hehe neza nari ngeze ahantu bita Misina mu gihugu iki South Africa wari wamaze kwinjiramo nari namaze kwinjira ndahano kuri station kugira nshikira abavandimwe bari bampamagaye vyansaba nk'amasaha 8 n'imodoka rero nta mafaranga nari nsigaranye vyasaba ko nikora ku muntu ari South Africa nta connection fise ntaki none telefone umuntu umwe ndamubwira ati ndahana mfasha umhereza amafaranga uyandungikire arambaza uri hehe ndamubwira ati ndi Misina acambwira ati iyi ndo South Africa banakwambia tugati none indahano hano ndahava gute niho rero nagerageza mu telefone undi muntu ari South Africa nawe nese namuronka cambona umu South Africa afise imodoka ya double cabine ndamubwira ati lift ico gihe nta nicongereza no vuga no banaragerageza basi nabwiye umuntu akora kuri station mvugira unsabire lift yara iyumva ururimi rw'iwawe nagerageje guforomira ibintu nkoresheje Google Map bambe Google Translate ndaforomira icongereza ndamwereka acaramubwira cansaba amafaranga ndamubwira ati ntayo mfise urafise passport ndayifise mugabo nta kidodo kirimo niho rero yandaba angirira ikigongwe acavuga ati injira ya modoka ihagurutse aho nyene haheze nk'iminota 2 haba haje abasuma ba telefonwe na wa muntu akora kuri station kuri mbona na telefone shasha ni bege yuzuye akibaza yuko ari amafaranga arimo niho rero yacambwira ati zana iyo telefone yawe tuguranye ni wanje ndakongera amahera gushikana hari nkarabi iyo telefone ati sinoyitora rero yacha telefone abasuma baza kumfata mugabo bashikaho hantu na BMW shasha ya modoka nayo ihagurutse igiye bariruka baramwirutseko ngerageje nko kuva ngano mu Kanyosha bamwirukako arabandanya niho basokorora inkoho kugira bayirasi rya modoka nawe acarahagarara sokorora yindi nkoho je nabibona umenga ni movie bahe barakina
uwo mugabo amaze gusokorora inkoho baca bakata ya modoka bayisubiza inyuma bayisubije inyuma acarabandanya acanambwira ati muhunga hajya wari upfuye ko icongereza aravuga nkumva ibintu avuze mugabo kumwishura bikagorana aranjana twashitse saa sita y'ijoro aho wari ugiye kuraba aho nari ngiye umuvandimwe rero yanyakiye aca ntangira amafaranga $600 kwaho hantu ni kuvuga vyari nk'ibihumbi 120 vy'amarundi ico gihe muri 2020 basi niho rero nagira ukuca ndamenyera maze kumenyera rero umuvandimwe wanje araje arantora anyigisha ubuzima bwa hariya ego ndakora akazi nk'abandi ndagakora nubwo bitaba vyoroshe ego maze kugerayo maze kubona ubuzingene bimeze nasigaye ndogireta none aha naziki ngasi naye gupfuma nikorera wa mwuga simbizi yari yaranyigishije grand frère hariya wakora iki neza na neza bikuvuga wikorera imizigo wagira no nkishika hariya hari akazi baragakengera hano ni kuvuga ugeze hariya umuvandimwe wawe arakugurira uniforme ukaronka uniforme ugaca ugenda ukarivansa imodoka ku isoko ugize rivansa imodoka umuntu agusigira 100 canke 50 agusigiye 100 agusigiye nkuno munsi 30,000 y'amarundi umva rero utashe ku mugoro ushaka gutaha ufise nk'ibihumbi 100 kabisa urumva ko atari benshi bayakorera ngaha ugiye gukarikira rero kwezi guheza ucusanga ari menshi ako kazi reje sinagatevyemwo nace ndonka uwundi mugenzi ava ibubanza ahita andondera akazi ko kudandariza mu Ethiopia ako kazi rero karakomeye gose nakazi ukora ubaho nyene toilette iri ndani ntusohoka uzosohoka ugiye kwimwosha naho nyene uri kumwe na boss wawe agucunze ku buryo ati amafaranga ushobora gusohokana ngo yarungike ako kazi nakabaye mu mwaka n'amezi 6 nasohotse nkorana no mu Ethiopia gaheze naca ngenda kubavandimwe banje nkaja kugira vacances nkongera nkarondera kandi kazi ko kudandaza mu botike ego niho rero nafata objectif mvuga ati reka nitahire mu Burundi kuko nta n'ivyangombwa nari mfise ico gihe ndagenda ndarondera vyangombwa muri ambassade y'u Burundi ivyangombwa byose ndabironka nja kumomoza itike ndege ndayimomoza ndajare kuri airport nyene kujya bisanzwe ntazi procedure yaho ingene igenda niho nahagera ba migration baramfata ngo zana passport kabisa ati passport ntayo mfise vyangombwa byo muri ambassade barambwira ivyangombwa byo muri ambassade urabikwije nta ngorane nimwe bifise bino vyangombwa rero twe dukeneye tubwira aho waciye mu kwinjira ati naciyana winjiye rero iregare rindira rero bagukosore rero ico gihe bimaze kumera uko niho nandikiye famille nasimbiza rimwe ndabati jeri amara baramfashe baragufasha baguhora iki ndabimubwira ico gihe rero bacoranyandikira urupapuro rwemeza ko mfunzwe bacanjana ku gasho k'igipolisi gasho k'igipolisi ndahamara iminsi 3 mu kurindira ko ntangura procedure yo kuburana kuko famille yahita indonderera umwavoka bari ino baramurungikana amafaranga yo kumuriha umwavoka kuko umwavoka wahari muri hasi mire yahariya ni nko mu million 500 ubu marundi binashoboka n'umwavoka wo mu Burundi abishoboye yumva icongereza arashobora kugenda hariya afise vyangombwa agaca avugana n'umwambasaderi wacu wahari akaza araburanira abarundi kuko ntibababuranira neza kubera urubanza baguma bagunguruza bagaca babura bajye bavoka bamurishe akazi ubwa mbere urubanza bakagunguruza ubwa kabiri akazi bakaruka biba bisaba yuko ufise umwavoka w'umurundi ari hariya niwe ashobora kukuburanira neza rero mamaze kunjana kwako gasho ko igipolisi nahamaze iminsi 3 ego canda rero muri sentare umwavoka wanje yaje wahariya nyene ndinjira muri sentare ingezeyo barambaza uva hehe mva mu Burundi baca banzanira umuntu translating ikirundi mugabo yari umunyarwandakazi barambwira ati jiriye imashini nizahe zirakora uzogaruka itariki 26 twari itariki 22 musubire mu gasho nsubire mu gasho nzogaruka kwera ivyuma uburana bihaye biri recording niho navuga ati karabaye rero canja mu gasho kandi mvuga ati mugabo ni nagaruka nzoca nta
subiye itariki 26 ndashika muri sentare ugati Julie nubundi vya vyuma ntibihaye birakora birikodinga uzogaruka mu itariki 27 z'ukundi kwezi turi itariki 26 canja muri prison centrale rero cyari cyo gihe cyo kwimura ngiye prison centrale kuko nta nivyo narimenye nkishika kuri entrée ya prison centrale umwe wese akura impuzu winjira uri gusa impuzu zawe zifata mu ntoki ibirato byose ukinjira uri gusa ko gasho nta box byose urakura kandi uba uri kumwe n'abahindi abashinwa ababangladesh ego kubera ko winjiye utegereza gukura izo mpuzu kugira zicishe muri scanner barabikata amadroge winjiranye nkinjira ivyo bintu birancanga ndavuga ati bino bintu nibiki kweri kuko ni ibintu butamenyereye turinjira baradusopa tumaze kugerayo sasa rero ikintu nabonye hari abantu baba baramaze gufungwa hariya je nafise amafaranga bakambwira ati zana amahera tuyakubikire barayakwaka simenyere ngene bayabika kumbe rero abahungu bahariya baba Zimbabwe n'aba South Africa barafata nk'amafaranga dufate nubwo bufise $2000 bagakunja amafaranga mugashashi kajya ku munyu batekera mu munyu bagaca basiga ko vaseline amafaranga aca yaduza muri muntu uzenya muri hanisi ego bakayaduza agasunika akinjira neza atangorana kabero bayabika ku buryo bahe barasopa muri entrée ya gasho ntibabona amafaranga mu mpuzu bamaze rero kwinjira mu cumba ca prison barashura rero amahera ko yakurayo bagaca yakoresha indani mu gasho rero tumaze kwinjira indani mu gasho nakumwe n'umutanzania n'undi murundi ego tumaze rero gushikayo baratwereka icumba dushikiramo ca reception uwo mutanzania rero bari bafashe yari umuntu w'umubosi cavuga ati nazananye n'abarundi bene wacu baca tugurira igitanda nivyo tuba turafungura cyo yabiri haca telefone umuntu hanze bamutiza telefone ubwo buzima turabubamwo uko turyama turi abantu beshi nyene bitugora kuko nta mafaranga twari dufise kugura ubureta hari hakanye ico gihe twara telefone famille ziraturungikira amafaranga turagura ubureta dutangwa kumenyera ego turamenyera injya zaho nyene n'ibintu baguha bituma udapfa kandi bituma udahaga ivyo turabibamwe uko nyene hageze za tariki 27 nsubira gusamba nubundi baca banyongera ukundi kwezi ivyuma nibiriko birakora ndumva rero ko nihebuye kabisa ico gihe rero natangura kwikora kuri famille aho basimbizi ntibari bicaye grand frère ntiyari yicaye ego niho rero simbizi yavuga ati ushaka ko ndagufasha iki ndati wondonderera umushikiranganje w'imigenderanire kugira ngo abariwe ashura kumfasha ego niho rero yagenda kumurondera umushikiranganje w'imigenderanire abijamo kwera ari umuntu aguma soka igihugu nta mwanya ukwiye yarabironkeye kugira bijemo muga rundi muntu barondeye acaja muri ambassade ya South Africa kumvugira muga ukwera urubanza ruba rwageze muri sentare nta pouvoir aba bifiseko nubwo aba ari umusauzi ego niho rero nabandanya mburana abantu benshi baravyinjiramo kandi bakomeye ngaha biranka cyo ati wewe rindira igihe cawe nicagera uzovayo bagukatiye ntibari bwankatiraho ndasubirayo kandi ubwa nyuma za tariki 27 z'ukundi kwezi baca banyongera imisi 15 ego kandi kugira ugaruke kuburana ndagenda rero ya misi 15 iheze baca rero uwo munsi rero urubanza baca barancira urubanza bancira urubanza baca bankatira imisi 60 kandi demwa aho rero mucanshikira mu yindi reception y'abantu bakatiwe umunyororo si hahandi subira handi ego aho handi rero ngiye burya butanda bwo kwa muganga bafatanya bubiri mugacamo uburyama ko muri abantu 12 ka gatanda kagenewe umuntu umwe muri yaranje ingene mwisonde kumwe sakaryamira urubavu kugira ngo aryami ku mutwe wundi kugura aho rero haba hari ikintu bita ibisanya nibiki ibihere hamwe n'inda nyinshi gose nyinshi cyane kuko nk'umushinwa we ziramujya zimuriye acamera nk'igisebe igikomere ugasanga umubiri wose ego abantu rero turahaba nk'imisi ishika 21 baca rero baratusepara tuja mu vyumba ugiye rero mu vyumba baca guhana uniforme wambara
z'abanyagasho rero bamaze kuziduha izo uniforme twaciye tugenda aho rero uryama wenyene kuri ka gatanda ufise ubureta bw'iwawe biba bituma aho rero nahasanze n'undi murundi tuza turayaga mu ico cumba dutera inkuru kubera ko abantu benshi babanywa itabi hariya mukajya mugasanga mu cumba muri nk'abantu 60 miliyoni 60 ugasanga ni nk'abantu 5 batanywa itabi bose rero mwijoro bahe bararitumura utabimenyereye kumva birakujena mugabo twebwe bamaze kudukatira umunyororo twaba ahantu ati abantu banywa itabi bahari turahaba aho hantu tumaze gukwiza uwo munyororo baci badutora tumaze kudutora batujana muri migration baratubwira ati telefone umuntu w'iwanyu azogira gute azokurihira itike y'indege baradukorera dossier baraheza ivyangombwa bizotuma dutaha baratubwira ati telefona rero duha nimero y'umuntu w'iwanyu azokurihira itike turatanga amanimero dutanze amanimero migration rero iragira gute iratelefona wa muntu barabaza uri tayari kugira ngo urihe itike y'indege ego uwo muntu rero aca aragura itike y'indege acaja kuyidepoza muri migration amaze kuyidepoza baradusohoye agasho aca tujana mu kandi gasho kandi ko kurindira itike y'indege niho nabona baje kudusoma turi kumwe n'abazimbabwe abazimbabwe aba Nigeria aba Bangladesh bose imunyororo wabo waheze numva arampamagaye ari gipapuro bagusinyisha numva arampamagaye witwa Julien ninde ndamanika ukuboko bacambwa ati we ni wituriza ivyiwawe vyaraheze kwera itike ndege yabari bayidepoje haheze rero igihe itike ndege cyo gutaha kigeze niho nabona migration yiza banzanira n'amashakoshi yanje kubera umuntu yari yantoreye ku kibuga c'indege arayasubirana baransubiza ibintu vyanje vyose baca barambwira ati rero ngaha nta mwanya uhari nimba atakintu cawe cyasigaye ku kibuga c'indege aha nta mwanya wo kugitora uhari n'impuzu nazambarema ku kaduga ka migration mpaye ndaja ku kibuga c'indege ca ndashikayo nshitseyo ku kibuga c'indege ndarindira amasaha yo kugira gute yo gutaha ageze baca baranyereka ahantu nja kurira indege nca ndurira indege nca ndagaruka maze kugaruka rero nca ndashika muri famille urabona ubu rero ko ntekanye ngaha muri famille kandi sana neza ego nimba hari ikindi kibazo mbaza cerekeye ubuzima bwa hariya ndashobora kukwishura nta kibazo avayo kuva mu buzima bwo muri diaspora n'ubuzima uri mu ubu ubona bimeze gute biragenda ubu ni sawa kubera ko je navuye South Africa ico gihe hari umubosi ampamagaye amaze kumpamagara naraje nshika ngaha kuko n'umuntu nawe yabaye muri diaspora yari yahunze mu 1995 ahungira mu ntuzenya muri Maroc ahungiye muri Maroc ava muri Maroc acaja mu ntuzenya hari igihugu nuko ndacibagiwe gatonya mu Butaliyano ageze mu Butaliyano ariga ca doctora na maîtrise arayimara aba umudokiteri muri ekonomi acaronka akazi muri banki yo mu Butaliyano nkuru y'igihugu ayikorera imyaka 15 acarabiheba nawe nagaruka mu Burundi niwe rero yarampamagaye dukorane maze gushika reno yanyibiye akabanga avuga ati hajya warataye umwanya ni nawe turi kumwe no munsi yego kabisa birakunda kuvuga yuko abantu benshi abarundi cyane bari hariya muri South Africa yuko bakunda kugira ibibazo bakabarasa kenshi bakaraswa cyane bikomeye tunabibona no ku marezo social bega we ntiwaza ko bazapfa bakurasa ico kibazo carigeze gushika nakubwiye mu rugendo nkijayo yuko hatwe kuturasa je naradandariza mu Ethiopia ico gihe mu gitondo twazinduka turinganiza ibotike hanyuma tuyiringanije tugaca twugurura idirisha South Africa ibotike zose badandaza zugaye kuko uyenze ukugurura umusuma ntumenye yazananye yarigeze rero kugurura umubosi mu gitondo abasuma ca bamwinjirirako binjira katikati bamuhindira indani bamufatira kama pistoli baramwaka amafaranga amatelefone je bararaba baca baransubiza telefone bangirira ikigongo kuko ndabazi bariye bakwinjiriye ko abantu zenya abasuma basauza bakwaka telefone utabahaye telefone n'amahero ugashaka kugira kugwana baca bakurasa baca kurasa rero ico gihe baratwinjiriye ko barasopa batubaza amafaranga yari turabereka
baca babisubirira inyuma ibi begenda batwaye ibidandazwa n'amafaranga ego jiriye hashobora kuba hariho umuntu aba yifuza kujayo ego muri South Africa ego ikintu yo kwirinda kugira ntazohure n'ingorane wahuye nazo ubona ari nk'iki je kino no hanura umuntu wese ari ngaha mu Burundi sivyo uvuye mu Burundi ukaja mu gihugu cose cyo muri Afrika ni erere no yita erere 20 nk'ijya erere ifata kamera kamera ya 600 irafatwa na erere 20 bisaba yuko urinda kuyugurura yose ukayiprograma bushasha ni erere ubukoze mu buzima kuko nta gihugu na kimwe gisumba Burundi muri Afrika akarorero mu Burundi ashobora guharura 20 miliyo ngaha mwibarabara nta muntu numwe arabarengana bakuraba ni ngorane yiwawe guharura amafaranga South Africa desa yaho baraguhitana kabisa baraguhitana rero wibereye ngaha nk'ubu simbizi ndashobora kumubwira ati numva inzara ndabwira mama mwamikazi acumba ubugari ndaje kurya sanga yabuteguye mugi ivyo uri South Africa ntibibaho urumva umukobwa waho South Africa urashobora kumubwira ati urashobora kurengana wumva inyota ukamubwira ati nzanira amazi yo kunywa agaca kubwira ati we wasaze muga mu Burundi umukobwa wamuhamagaye ati shaka amazi aroza ijage muri ya ndero y'ikirundi akakuzanira amazi akakuzimana kabisa ego gitandukanye nabonye ego hari indero y'iwacu mu Burundi n'imico utazosanga ahandi n'umutima w'urukundo ya mu gihe umuntu naho yokwiyestara muri ivyo vyangombwa vyose ego akagenda gukora amafaranga aho uri kurakora urayaronka canke nyene nkino mu Burundi hariya rero bisabe kugenda ufise umwuga ego ukavuga ati uzi nko gutwara imoto uri umumetre mu kumwa uri umumetre mu gushona uvuga ati umwuga wanje mu kimekanise ndiyaminiya aho amafaranga urayakubita hariya ugeze hariya ego kabisa mugugi atacu ushoboye gukora niyerere urahura n'ibibazo kabisa ego we rero wari wagiye uko nyine uvuga ati je nzokora ko jewe nagiye mpejeje amashuri waruzi ko ica kabiri nagiye mfise umwuga simbize yanyigishije grand frère wa videography kuko niwe yari yabinyigishije hariya mu Cibitoke intara yose nari narayifashe kabisa rero akazi naragakora kandi nkaronka ibingorongoro hariya rero navuga ati reka ngende ego kora ko abapeti benshi turabona amafoto abantu ba posting bari hariya ushobora kuva ino waguze impuzu nziza agera hari ugaposting uri kuki impande ya BMW y'umuntu canke hama cyati wa mupeti yarateye imbere kumbe ni foto ego atuvuga ati reka nanje ngende kuko uri hariya ari gatakubwira ubuzima bwiwe wo gaca ujana nawo gacugenda ugaca usanga ivyo wabonye sivyo ego reka tugushimire cyane ego murakoze cyane kuri témoignage duhaye kumburi hariho nabandi bantu bishobora gufasha benshi cyane ego abakeneye gufata ingendo mwumvise ibintu vyo kwitondera byo kwisunga murakoze cyane twizere yuko no hanyuma uzobabwire ego uzi vyinshi waratembereye ego kwanza aba Tanzania bavuze tembe wone kose mari pati bishapata akiri ego ewa nawe nubwo utarose amafaranga yakirine reka tugushimire cyane yes yari akamo TV tubasaba kugira subscribe abonner mu gifaransa mugire na commentaire musangize n'ibiganiro byacu abandi bishike kure cyane turabakunda cyane yari Jamie Kodi Mr Black na Julie murakoze cyane komera cyane